ndabumva amakuru yanyu mumeze neza. Aba nimuvuge cyane ndabumve. Hmm? Ego, Mumeze neza. wowe data turameze neza yasitse zo mw'ijoro telefone kiratugora None nababwiye ngo mugende kumutegera none mwaragiye kumutegera. iyo tubona ntitwagiye nta n'ubuwetse twari dufise bwo kuja kumutegera Waciye ukira. nta kuntu Waciye ukira. naki- nakije dawe nakije warangiriye neza Imana Neza ishimwe. Imana ego we data ego we Imana ishimwe. ego nanone Mm. ishimwe cyane Amina. cyane waragize neza n'abandi babagirira twese kiko n'Imana Murakoze cyane. Nukuri yego kumva ko mwishimye munezerewe nukuri nanjye biranezeza kubera ko mwayarira nkumva ndababaye nanjye nkumva ndababaye rwose. wowe data twarababaye ko twageze kure watihoteze dawe Imana ikwecagire cyane Kuri Imana ishimwe ibi biranezereza rwose. yego Imana iguhezagire iguhe umugisha mwinshi ni mu bawe bose yego cyane rwose bivuye ku mutima Iyo migisha ndayakiriye. sawa dawe nukuri sinzi ngene nobivuga sinzi niyo nobihera bagabo ekaye guhezagirwe n'Imana nayo mwijuru iguhezagire mu buryo bwose waragize neza rwose Ego Imana ishimwe. wampoteze amarira ishimwe cyane yo mbega mba ngeze heda mbaza ni mwibarabara nsara Imana ntiyo kwemera ko usanga umwana wawe wabuze gusa ubwo nyine Imana yabonye ibikwiye. yego we data yego hezagirwa n'Imana hezagirwa n'iyakuremye Imana ikuzigame mu buryo yego we data sawa abandi barakomeye rero ubu wowe wari hehe mbega? emwe hano sinavyumvise uti we wari hehe? muguha kuramutse mumpe muri kumwe? ego ndi muhira dawe ndi muhira mumpe ndamuramutse. sawa pashikazi araryamye nta kibazo mureke ntacyo reka yiryamire yiruhukire. Imana ishimwe sikizima yabashishiriye kandi namwe mukaba mwishimye nibaza ko ivyo bikwiye. Imana ibagirire neza ko nawe guheza murakoze cyane. ko nawe uragize neza waragize neza Imana sawa murakoze cyane. Ni mama wa wa Pascaline wa undi yari kararira hirya yeje avuga ati reka ndapfuye. Narabasangije ngaha kuri ntoza hano kuri Facebook nyine ari kararira ariko murabona yuko muri aka kanya nyine umuvyeyi arishimye avuga ati yaraje bagiye babona ashika giturumbuka urumva bavuze ko batari barose n'uburyo bwo kuja kumutegera niko avuze byumvikana ko nyine bagiye babona bashira ko ntibari barose uburyo bwo kuja kumutegera mugo bari bazi yuko 25
ashika nina nabivuze muri ntuze muri iki kiganiro nibaza ko mwabibonye rero bakunzi banje ndazi muca muvyibuka n'uyu Pasikazi si Pascaline Bizimana Pasikazi nuko Imana ibagirire neza rero bakunzi banje ndazi komantere zoza ntizibura bivanye n'iki kiganiro ariko jewe rero burya nta n'ikibazo mba mfise iyo nshoboye kuvugira umuntu nkamufasha mu muzisha n'iriya nkagira Imana nkabona biraciyemwo aratashe haba mu nzira iyi canke iriya hari n'abafasha ntibabimenye bakabona bataha mugo ntibamenye ko je nabigize ico mba shaka nuko umuntu atabagwa ivyo kumenya ngo nije nabigize canke ngo nabigizemwo uruhara canke ngo nije namufashije ivyo vraiment ntaco je bimbwira wavugana utavugana ntaco bimbwira wabimbarira utabimbarira ntaco bimbwira gusa utabimbariye nguma hari igihe ntamenya amakuru kuko barya abantu babafasha gutaha hari igihe batabafasha bishimye nk'umwara bakabarihisha itike ku nguvu urumva ntaba yishimye ntiyogaruka ngo mbwire ngo namuhaye itike ariko atabimbarira canke agence ariko itabimbwira rero wowe uragize iyo chance uratashe ntumbariye ntacyo bimbwira jewe ikinyenzi nuko watashe gusa hari igihe bambaza wa muntu gute nkabura ico nishura kuko ntazi ko watashe muri make rero kumbwira ngo natashe bari vyiza yego ndabashimire ariko reka ndababwiye ko abantu bakeneye kuja Dubai Angel Flyaway Travel bafasha hanyuma nanje nkabaguma hafi ku buryo mugize n'ikibazo muri hariya Dubai nkomeza kubakurikirana Angel Flyaway Travel kirafasha abarundi guhindura ubuzima kuko burya kuja gukorera amafaranga arenga 1,5 canke 1,5 zibiri bivanye n'idolari ko rivunja amahera ni menshi mu by'ukuri ego y'akazi n'akazi k'inguvu n'ubuyede ni kuzuba si mu biro ariko ayo mahera si makeyi burya nibwo utonda mu biro baguhemba 500 300 wotuma uja gukora ukabiri yasha umugu ukaronka amafaranga uzubakamwo inzu uzigishamwo abana ugatunga umuryango umaze imyaka 2 utajya nabi ntushobora kuva muri Dubai utafise ikintu wagezeko udafise ikintu wungutse so rero ndabashishikariza ko mwogenda Dubai gukora mu karondero ubuzima murakoze Angel Flyaway Travel ikorera ngaha muri ville reka ndahabereke adresse niyi bakunzi banje nkuko mwabinsavye abo dutabariza bari mu vy'abarabu abo dufasha kuronka ubuzi Dubai mwasavye ko nobazanira canke nkababwira aho Jacqueline umwe akunze kubarangira ubuzi Dubai akorera ndabazaniye agence yiwe ahakorera ikibanza byose hamwe ndanababwira ko yabazaniye promotion kugira ngo abereke ikibanza gishasha ariko arakoreramo izina rya agence niri mubonane Angel Flyaway Travel mu gisagara cya Bujumbura ikorera muri Rohero Avenue do Boulevard do Riprona Galerie Riria inomero D ubusi 9 telefone niyo ya Jacqueline amajana 257 6199 mu kubarangira neza raba muri iyi video murabona iyi video uriya muryango hari imodoka yirabura kuri kariya kazingi hajya niho winjirana iki ni kiraro kimwe rudende kiri mu gisagara cya Bujumbura kimwe imodoka zica munsi abantu bagaca hejuru kwibarabara rigenda kuri Saint Michel uhagaze kuri iki kiraro canke iri barabara abantu baca hejuru hanyuma imodoka zigaca munsi ubahagaze neza imbere y'umuryango winjira muri galerie aho Angel Flyaway Travel ikorera ushobora guhamagara bagaca basohoka bakakubona Jacqueline muri Angel Flyaway Travel mu kubaho gwinjizo yaciye abaha ama offer ku buzi bwose bw'ikiyede bwo kubaka bwo gucuruza canke ubuzi bwose bwo gukora ama supermarket abakobwa n'abahungu ubuzi bwari ku 7,800,000 yabushize ku 6,500,000 muhishikiye mushobora no kugira n'ikindi mu mwisabiye
Mu kurangiza rero ndabibutse ko uku ari gutanga ugwinjizo habonekamwo utu ofa na promosiyo izomara imisi hagati y'itatu n'ine gusa. Ni wa muco w'abarundi wo gutanga ugwinjizo umuntu yinjiye mu nzu nshasha canke yuguruye ajanse nshasha. Inyuma yaho rero ntawuzi ukuntu bizobandanya ngira ibiciro bizongera biduge, ariko iyo batubwiye ngo ni promosiyo y'imisi itatu. Murakoze. N'ubu tuvugana itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 hariho promosiyo y'amafaranga makeya cane. Promosiyo ihari nta n'ahandi woyibona. Ushobora kugenda ugahama Jacqueline akagufasha murya Angel Flyway Travel. Nimero ya WhatsApp ya Jacqueline mwese muramaze kuyimenya, ngira abatari bake murayizi, n'abatayizi reka ndayibabwire. Ni 20 amajana 250 61 99 99 canke uri mu Burundi wikubitirako 69 hanyuma ugaca wiganirira na Jacqueline akagufasha kuja Dubai ku mafaranga makeya. Ibaze nk'ubu hari itike zimwe wa booking mugabo ntiziba ari zisho ucugenda ejo. Hari itike z'amajana 580, amajana 580, amajana 570. Mugabo nk'izi rero nizo mu kwezi kuri imbere, kubera ko ubu nk'izubu zose ibanza baramaze kubifata. Ugiye kugura itike ya Dubai usanga wigura nk'igihumbi, amajana 8 n'akarorero. Urumva ko ari amafaranga menshi, ariko urumva agira booking akaguha izimbutse ukarindira igihe nk'ukwezi kumwe, hanyuma ugacuronka itike ikujana muri Dubai ku mahera makeya. Rero muzoze mubanza mugende baze n'ahandi, mugende kwa Jacqueline mwabanje kumva kugira mumenye ko ndababwira ukuri. Ayandi ma agence muzoze mubanza mugende baze mu yandi ma agence itike nangahe bakubwire, uca ugenda aho urabe. Uzoza muri commentaire unshingire ntahe ndabizi. Umbwire ati nukuri ntubesha. Uzoze ubanza baza ahandi mu yindi agence, hama uca ugenda kwa Jacqueline aho baze, ntuzoca ubona ko ivyo ndabwira ari ukuri. Kuvyo kugenda Dubai hoho sinovuga vyinshi murabizi, ya.